mbega yemwe murazi uburundi icyo nifuza cyane cyane nuko umuntu wese aba muri ubu Burundi yogira ati ashi maze umutima ugasubira mu nda. Nshaka ko atanumwe yogirwa nabi, nshaka ko leta yoba umuvyeyi ahumuriza bose akabakingira. Dukunde igihugu cyacu, dukunde igihugu cyacu, dukunde igihugu cyacu, dukunde igihugu cyacu. Ni kuri radiyo dukunde igihugu cyacu. Dukunde igihugu cyacu n'ikiganiro gihaka ry'abarundi bose bifuza guteza imbere igihugu mu gushikiriza ivyiyumviro bitandukanye vyoteza imbere igihugu bisata vyose by'ubuzima bw'igihugu, intwari ibereye, uburongozi bwiza, agateka kazina muntu, ivy'ubutunzi n'ibindi. Dukunde igihugu cyacu mu gikurikirana misi yose kuwa kane kuri radio Peace FM. Nshuti bagenzi muri ko muradukurikirana, turi mu kiganiro dukunde igihugu cacu nkuko nari namaze kubibabwira. Uno munsi rero dufise umutumire yahoze arongoye abashingwa manza, muramuzi ariko reka tumuha kanya atwidondore. Jeudi Maître Rufisiki Isidore nkuko warubivuze, namaze igihe kirekire imyaka myinshi ndongoye urwego rw'abashingwa manza mu Burundi, namaze imyaka myinshi ndumucamanza, namaze imyaka ndumushikiriza manza, nabaye umudiplomate imyaka 6. Nivyo nakoremo naba muri ico gihe mwaserukira igihugu mwagiserukira he? Nabaye premier conseil d'ambassade muri Algérie, mu nyuma mba chargé d'affaires au Burundi, Dar es Salaam muri Tanzania. Yego. Mushingwa manza Isidore Rufisiki, igituma twabahamagaye turi mu kiganiro dukunda igihugu cacu. Gukunda igihugu cacu no kucifuriza neza, no kucifuriza neza mu buzima bugize igihugu mu bisata bitandukanye. Mwakoreye mu gisata kidasanzwe c'ubutungane, mwamye muharanira agateka kabakora muri ico gisata, mbere biranashika muranabizira rimwe rimwe muranapfungwa kugira ngo igihugu cacu tugikundisha abandi kugira ngo kimere neza. Mubona hakwiye iki, hokorwa iki kugira ngo abarundi babane mu mahoro, kugira ngo bwa bwigenge bw'ubucamanza mwamye muharanira ubushoboke? Habuze iki, hakwiye iki? Kugira ngo igihugu cacu gikundwe, cirukirwe, gikundwe n'abeneco, gikundwe n'abanyamahanga, kandi kinatera imbere, gitegerezwa kuba ciza rero. Bihera ku buryo abarundi bonyene bagitunganije, kuko s'abanyamahanga bazoza gutunganya igihugu cacu. Giteza kuba ciza kuko iyo igihugu kitari ciza nta munyamahanga gikunda, nta bagwiza atunga bo hanze bagikunda, na bene co ntibagikunda, n'abana bacu ntibagikunda. Burya ikintu akeza niko bavuga ngo akeza karigura, n'igihugu niko kuko. Igihugu kitari ciza, kitarimo umutekano, kitarimo ubutungane kuri bose, kitarimo iterambere, ntawe ucirukira, ntawe ugikunda, na bene co kenshi baragihunga bakaja kurondera ubuzima handi. None habuze iki? Ikibuze ni ikintu gihambaye cyane. Burya igihugu kigirwa ubwa mbere n'abatware. Abatware nibo bigisha ingeso nziza, nibo bakundisha igihugu, nibo bateza imbere igihugu, nibo bereka abanyagihugu bose mu mpande zabo zose ingene igihugu cotera imbere, ingene cotekana, nibo batunganya umutekano, nibo batunganya vya politike, bakegeranya abantu bahuza n'abadahuza, bakegeranya
imigambwe ihuza n'idahuza bakegeranya abasirikare n'abasivile bakumvikanisha abantu n'abandi iwacu rero i Burundi icagumye higorana imyaka n'imyaka kuva 60 kuva 1960 yego icagumye kigorana mu by'ukuri uburundi ntibigeze butekana bwapfuye kuja mu ntwaro z'imigambwe bizanywe n'abazungu bashaka kuduteranya hagati yacu basanze igihugu gitekanye neza gisumba ibihugu byinshi byo ku isi bariko barinjira muri colonisation muri Afrika muri Asie ariko basanga ahantu hitwa i Burundi hari umwami n'abagabo hari institution y'ubushinga ntahe hari abahutu n'abatutsi n'abatwa ariko bumvikana neza atawarya wangura babanye mu mahoro igihugu gitekanye gitunganije kuva hasi ku musozi wa nyuma gushika ku mutwe w'igihugu ariko atana telefone ziriho atana maradiyo ariho ariko umunsi umwe ico umwami ategetse kikaba gishitse mu gihugu cose kubera ubuhinga n'ubwenge n'ubutekana mu mitima abarundi bari bafise menga amakosa muyashira ku ntwaro y'abazungu mu Burundi uharuye imyaka ihaciye imyaka iheze nubona ko n'abarundi ari bo hagati yabo nyene bafise ikibazo kubera umuzungu ntakiri muri Afrika hariho ibihugu bitekanye kandi byaragiye mu bucakara navyo byaramerewe nabi turabona hariho ibihugu ubona ko menga biratekanye hafi yacu hari Tanzania urabona ko menga nta ngorane nyinshi nta njyane za politike nta njyane za moko zihari none ntimwumva ko ikosa muri komunita ku batariho oya nariko ndakwibutsa gusa duhere mu kahise kuko ibintu byose iyo ubona ingorane ziriho mu gutora umuti utangurira muri kahise ukaraba mu muzi wazo nyene zaje sindiko navuga ngo azungu nibo babazwa ingorane dufise zibazwa twebwe n'abacu yego siko byo ni clair birumvikana ariko nagomba kumvisha yuko ingene vyaje na abo bazungu baraje bafise inyungu zabo baba barondera n'umunsi barondera mugabo natwara ndufise inyungu zacu dutegerezwa kugwanira igihe rero umukeba akakwinjiramwo ntumenye nawe inyungu zawe aho zihera naho ziherera ngo umenye ivyo umwemerera n'ivyo utamwemerera niho bikugorera niho byagoreye abarundi rero bagumye batwara Burundi abo bagwana n'abanyamahanga ivyo ni ivy'ukuri ntibaze bakuweshe ngo turiho tuvuga abazungu ngo tuvuga abazungu kugira ntidushikosa ku Barundi oya abazungu barafite uruhara bakina n'ubu munsi ndiko nakubwira hanyuma rero abarundi ingorane yacu nuko abarundi bari bagiye baja mu ntwaro baba abahutu abatutsi hirya rero canke mu ntwaro y'umugambi umwe canke mu ntwaro y'umugambi myinshi usanga umengo barahumye usanga umengo abanyamahanga barabagota ugasanga umengo ntibabona ico abanyamahanga barondera nica abarundi n'uburundi dutegeza kugwanira niho ingorane ziri nuko rero ubona nk'iyo baza badusambura ubuze uti ubumwe bw'abarundi bwamyeho imyaka n'imyaka ibinjana mugabo abatabushaka babusambuye abarundi batwara canke batwara birabananira kubankira turemera tujamwo none tugeza tuzana imigambwe izanamwo igwiza urwanko turemera tujamwo none aho tugeze ariko rero nta karahera kuko abarundi turimo icabwenge nyinshi turazi byabaye haba mu banyepolitike haba mu banyagihugu basanzwe n'abantu bazi ubwenge bwinshi kandi n'ubu buracariho jewe sindahebura nuko nico gituma ico twokora ngiye nteye imbere ico twokora cyo tuma Burundi busubira ku Burundi ni giki Uburundi ukeneye ubwa mbere intwaro nziza no kuvuga iki
umukuru w'igihugu mwiza kuko byose biva ku mukuru w'igihugu hajya ntiwibaze ngo hatwara umugambwe hatwara igisirikare hatwara igipolisi no burya hatwara umuntu umwe niwe abazwa ibiriza n'ibibi iyo haje umuperezida mwiza arondera abakonseye abakuru b'igisirikare abakuru b'igipolisi abakuru ba leta abakuru b'amaprovince n'amakomine beza nkawe iyo haje umukuru w'igihugu mubi w'umwicanyi canke w'umubisha iruhande yiwe yiyegereza abantu bahebuje mu bubisha n'utarabuzi arabwiga kugira ngo amusabishe niko bimeze hajya rero igihugu nuko gitwagwa nk'umutwe w'umuntu kimeze nk'umutwe w'umuntu umuntu arashobora kuba afise ibiro 150 kuri we afise ibiboko binini amaguru manini ikida kinini mugabo ivyo vyose ikibitunganya ikamenya ingene avuga ingene akora ingene yiruka ingene yicara n'akantu gatonya kitwa cerveau uvuga ubwonko gatonya umushinga ntahe kuba ariko baratwumviriza turacari mu kiganiro dukunde igihugu cacu mwe muvuga muti umwera uva ibukuru ugakwira igihugu cyose yego cyane ariko kandi hari n'abavuga ngo umwamagirwa n'abagabo ariko burya umwami niwe yitorera abagabo umwami niwe yitorera abagabo si bakora umwami niwe akora abagabo bakurikira intumbero na kamere umwami abereka niwe atanga inzira abagabo si batanga inzira bereka inzira umwami baramuhanura bakurikije ingendo nkuru ziwe bakurikije politike yiwe bakurikije akarangamutima kiwe umwami iyo afise abagabo babi no kuvuga abahanuzi arabakura akarondera beza uwo aba ari umwami mwiza iyo ari umwami mubi arondera abantu abagabo babi no kuvuga abahanuzi babi bakaba aribo bamwegera nuko ugasanga n'abari beza abatafise umutima ukomeye bagwana gusa nawe bakaza ari babi bagakora nabi ni gutyo bimeze icambere rero nukuronka uwo mwami mwiza akunda abarundi bose anezerwa no kumva yuko yaba umunyeshuri yaba umututsi yaba umuhutu yaba umutwa w'abanyamahanga abaye mu Burundi abayeho neza anezerewe atwenga urima karima agatekana kimbura ucibita akabica agahembwa agatekana uwa biriya kuya ikintu cyo cyose akaronka impembo yiwe kandi akayifungura n'umuryango wiwe atekanye dushaka amahoro ku barundi bose atanumwe avuyemo kandi atakubesha twagiye turonka abakuru b'ibihugu banabesha bamwe bakabesha abantu kugira bibe abandi bakabesha abantu kugira bice abandi bakabesha abantu kugira bagwize amacakubiri mu bantu wize amacakubiri ngo aho tunatusi hari kibi kiriho kuba uri umuhutu hari kibi kiriho kuba uri umututsi hari kibi kiriho kuba ni uko bwa ngo hari kibi kuba uri umurundi cyangwa umukongomani cyangwa umutanzania nta kiriho canke wirabura nta kiriho cyangwa uri umuzungu nta kiriho ikibi nuko abantu bagenda gukebana bakankana bagakoreranira ikibi iyo bariko baravuga ubumwe bw'abarundi yego iyo bariko baravuga ubumwe bw'abarundi okay mubisanzwe ababipfa n'abisangiye siko ababipfa n'abisangiye ufashe banyarucari b'abarundi b'abahutu ugafata abanyarucari b'abarundi b'abatutsi ugafata abanyarucari b'abarundi b'abatwa n'abandi abo bantu
hari ikintu bapfa kuri izo ntwaro zose zagiye zikurikira ku bami perezida w'abahutu kwa perezida w'abatutsi bagumye babaho kwa kundi bakenera umunyu bakenera agahuzu bambara bakenera uburengeti bifuka bakenera inzu itava bakenera amazi meza bakenera umwana akoreja mu ishuri bakenera kuronka umuti wo kwa muganga nuko bakenera kurara bafunguye bakenera ibintu bikuronka isuka bakirimira bakenera kurima batekanye bakimbura batekanye nibyo mugabo igihambaye muri izo zose yego nuko dushiraho umukuru w'igihugu atunganya Burundi n'abarundi ku buryo naho umuntu uzoshika kankana n'uwundi umubanyi wavukana ubundi bwoko bashake bankane umuntu murankana n'ubu munsi hamugize icyo mupfa igihe cyo mugakundana mukarekuranira canke mugashaka mukabaho nuko gushika muhe mupfa mugabe kibi nuko ugira ngo naka ndamwanka canke naka ndamugaya mwenye ndamwica canke ndamutoteze mutwiwe bana n'umuntu umwubahe kubera igisuresha amategeko kubera n'inyigisho nziza hakundana abashatse igihambaye nuko mwakundana mutakundana mubana mwubahana mwese imbere y'amategeko akabubahiriza mwese uvuye rero ku mukuru w'igihugu mwiza nico ca mbere dukeneye icya kabiri dukeneye turakenera yuko acategura programu nziza yo guteza imbere igihugu kuko abantu ikintu ca mbere banka ku isi yose no kwishwa n'inzara ukagwanya inzara mu bantu ukagwanya inzara mu gihugu ukereka abantu ubwenge bw'ingene isi bafise ibitungwa bafise leta bafise boyivyaza inyungu nyinshi bakabaho neza kurusha ntihagire umuntu usanga yishwe no kubura amazi yishwe no kubura agasabuni ishaka umubiri yishwe no kubura icarya yishwe na malariya ko yabuze amahera 2,000 zo kugura umuti n'ibintu nk'ivyo bisanzwe hanyuma ivyo bimaze kumera neza ukagwiza akazi abashobora gukora akazi bakagakora bakaronka amafaranga hanyuma ivyo nivyo bituma rero abantu iyo bamaze kuba bafise aho bikora badafise ingorane za minsi yose zo kubaho z'udufaranga nivyo bituma abantu bagira umutima mu nda ntihagire usubira kwiyumvira kuja kugwana ntihagire usubira guhendwa ngo muhaye udufaranga tubiri canke dutatu ngo aje kwica mugenzi we urumva rero ni hahandi bavuga ngo mu nda harara inzara hakazuka inzigo wabitoye cane umugani n'uwo bakera barayamaze abakera dutera kugwanya ubukene uzurabe umuntu adakennye umuntu nabe n'umunyagihugu yibereye mu itongo afise vyangombwa afise itoka afise imyumbati afise inka afise impene n'intama yikwije mu kuvuga ijambo ntahura ubuduka kandi ntushobora kugenda mu mukoresha ico ushaka cose ntagukundira kuko ntaca gusaba muri make rero ibibazo biri mu Burundi biraterwa n'inzara cyane gose ubukene tuvuga ubukene buratera ibibazo mu Burundi bugaca rero bwunyugwa n'ivyo ariko uravuga vy'imigambwe ni shano ndakubwiza ukuri ibintu vy'imigambwe myinshi ni shano mu Burundi nishano mu Burundi hajya naho bose sa ku mutima w'abajyarundi bose ubona bajya bose ubona cyane cyane abanyarucari nibo bazi ingene imigambwe myinshi yamye ibazanira amarira n'ingorane n'ubwicanyi n'amagorwa barabizi ariko imigambwe myinshi ndumva tugiye mu byakahise
uwo menga mushigikiye ico no kwita mu gifaransa dictature éclairée jewe ntakubesha intwaro y'igikenye ariko iteza imbere abantu jewe ntakubesha jewe nshigikira dictature à visage humain nukuvuga intwaro itumbereza igihugu kandi ikunda igihugu n'abanyagihugu wombaza uti izoza gute ntazo no kwishura mugabo impera n'impera uburundi ntibuzokizwa n'ibintu byo gusanzara no gusanzaza abarundi mu migambwe kijya ni ku barundi mvuze ukuri ku barundi intwaro z'imigambwe myinshi zamye zimeze nk'imivumo mu gihugu zamye zizana n'ubwicanyi n'amahonyabwoko no kwirukana abantu ugasanga abantu bariko barasanzara bariko baracanacanamwo guhera ku mutwe guhera ku badepite abapolitisien abanyagihugu ugasanga ibicononeka gutya niko vyamye mu 1992 yego igihe babuyoya bazanye ivyo bintu za municipalisme babikuye irabore hariya kwa bamitera yaragirishije icyo bise campagne de consultation populaire mu gihugu abaza abanyagihugu ko bemesha bahakanye igarukanwa ry'imigambwe myinshi abanyagihugu 80% mubabajijwe bavuze ati nta ntwaro z'imigambwe myinshi dushaka kuko tuzi icyo zagiye zimara mu gihugu ubwabo yoya kubera y'umukuru w'igihugu kandi yarakeneye kunezeza no gushimisha abamutera n'abazungu asha avuga ati bavyemeye ko atabamusubiramwo bashayemera uko binjiramwo urabona aho tugeze urabona aho bitugejeje mu by'ukuri rero abarundi turashaka kurondera demokarasi wanashaka ihuye n'uko tumeze ihuye n'uko tumeze kandi nziza siko zogenda gute tuvuge turafuse imigambwe tuyishire ku ruhande abarundi twese nta numwe ataba ahantu ku gasozi canke muri quartier mu bisagara siko twaba bakuru canke batoyi twese umwe afise ahantu yicaye aba hitwa agasozi karusasuma canke gacimbiri fata abantu baba mu gacimbiri abantu baba mu gacimbiri bose barazinanye nta muntu abe uwundi ibihume birazwi abashinga ntaye barazwi abafasani barazwi ibihumbu birazwi imboregwa zirazwi intwari zirazwi ibijora birazwi abakunda abandi barazwi abakunda abantu barazwi siko byose birazwi abo bantu ku gacimbiri ubabwiye uti muhagarare mudutorere mwebwe nyene mwitorere abahutu batatu babashinga ntahe n'abapfasoni bakwiye kubarongora baragutorera neza cyane neza n'umutima weze ukabwira uti nimuhagararaho mudutorere abatutsi batanu umutima babashinga ntahe n'abapfasoni bashobora kuja mu burongozi bw'agacimbiri baragutorera neza cyane abahutu n'abatutsi bo kwa gacimbiri bose bakoranye baragutorera siko bigire mu gihugu cyose uzotora abana b'abahutu n'abahutukazi abana b'abatutsi n'abatutsikazi abana b'abatwa n'abatwakazi n'abandi batomoye bafise umutima mwiza babashinga ntahe n'abapfasoni kandi batowe n'umutima n'imitima igororotse kandi bazi ihe iravye ingene bameze uko bitwaye n'ubuntu bwabo abo bantu ntazo kwigira turira igihugu siko bikore mu gihugu cyose abisho ikivamo havanga abantu b'intore cyane kandi batowe demokratiquement Ntabwo ngo batubeshe ngo demokarasi n'imigambwe nta gatoyi imigambwe turazishoye amazi turabona n'ivyikora mu gihugu
izana urwango gusa. Inshuti bagenzi muri ko murakurikirana ikiganiro dukunda igihugu cacu, mwumvise ko uno munsi twarose umushinga wa manza Fikiri Isidore. Nagomba ndamusabe agira icyo abwiye abarundi nk'umuntu yamye agwanira ko Burundi butera imbere, nk'umuntu avuga ko yamye yifuza ko haba ubwigenge bw'ubucamanza, nk'umuntu yamye avuga cyane cyane ku by'intwari ibereye mu Burundi n'iterambere. Uno munsi ni muri mu gihugu canyu, muri inyuma yacu mwarahunze kugira ngo Uburundi buronka amahoro by'ukuri. Akamutera abarundi aho bari hose, baba bari mu gihugu baba impunzi nakahe. Mu bihe turimo jewe impanuro mp'abarundi ubwa mbere nuko bo kwihangana mu ngorane barimo, kuko ingorane nk'izi si bo bazishiramo, si bo bazishizemo, aricyo bishitse mu buzima umuntu agirwa no kwihangana no kugumana umwizero. kuko ukwihangana gushikana umuntu kure, umwizero ushikana umuntu kure, kandi iyo umuntu atacihangana atagifite umwizero aba yegereje gupfa. Ntibagapfe barundi, baba abanyagihugu bo hasi barima, baba abandi bize, ndabifuriza yuko ubona umwizero bagumana agatima kuko Uburundi ejo buzokira. Abandi nabo bagira opposition, je ikintu no basaba nibahagarike gushira inda zabo imbere, bagwanire ukuri, bagwanire ubutungane. Mwizi ngorane dufise bamenye yuko aribo bateza gufasha mu gutora ingendo z'ingene twozivamo. Bareke kubeshana, bareke kugendera ku kinyoma, bareke kugendera ku bukunzi bw'inda, bareke kugendera ku bintu vy'amayeri. Amayeri ntageza, ubukunzi bw'inda ntaho bugeza, ibinyoma no kubesha ntaho bigeza. Ukuri n'ubutungane n'intahe, izo nizo vyonye n'impera n'imperuka bitegerezwa gutabara no gutunganya abarundi n'Uburundi. Ego turabashimiye umushinga ntahe ukaba n'umushinga wa manza Isidore Rufikiri. Turabashimiye ku kiganiro ciza no ku mpanuro muhaye abarundi. Twari mu kiganiro dukunda igihugu cacu, nama nabivuze gukunda igihugu cacu nuko urota Uburundi buba mu mahoro, nuko wifuza ko butera imbere mu bisata byose, haba mu bijanye n'ubutungane, mu bijanye n'indero, hakaba intwari ibereye muri byose. Turabashimiye ku mpanuro mutanze, ariko tukizera ko nitwasubira kubahamagara ngo mugire akajambo mushikirize muzotwitaba. Yego namwe murakoze, n'igihe mushobora kusubira kumpamagara nzobitaba, nzobashikiriza ijambo, sinzobashikiriza akajambo. Mu Kirundi nta kajambo kabaho, hamwe muracari bato. Ijambo riba rigufi mugabo riba ijambo. Ijambo n'ijambo nta kajambo kabaho. Ijambo ryamara ijambo ko ni ikintu gihambaye. Murakoze cyane. Yego murakoze. Inshuti bagenzi, mwariko murakurikirana kino kiganiro dukunde igihugu cacu. Uno musi naha kigarukiye, naho utaha ku musi wa kane w'indwi iza. Icyo nifuza cyane cyane nuko umuntu wese aba muri ubu Burundi yogira ati ashi, maze umutima ugasubira mu nda. Nshaka ko atanumwe yogirwa nabi, nshaka ko leta yoba umuvyeyi ahumuriza bose akabakingira. Dukunda igihugu cyacu, dukunda igihugu cyacu, dukunda igihugu cyacu, dukunda igihugu cyacu. Ni kuri radiyo Isabel.
Dukunde igihugu cyacu. Dukunda igihugu cyacu n'ikiganiro gihaka ry'abarundi bose bifuza guteza imbere igihugu mu gushikiriza ivyiyumviro bitandukanye vyoteza imbere igihugu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Intwari ibereye, uburongozi bwiza, agateka kazina muntu, ivy'ubutunzi n'ibindi. Dukunda igihugu cyacu mu gikurikirana misi yose kuwa kane kuri Radio Peace FM. ubutwari bwiwe yama